nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramagahahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Faraja Group. Sheri. Oui. Ingo tuvugane. Sheri. Oui. Gute? Nisha. None ejo kumingwa rushavuye byari. Na ariko wereka gushavura. Washavuzwe n'iki no? Je bo nyine nkine amata. Urana iyi ndafise isaba ko ndayengenga. Sheri. None iyo nda uzozugaburira amata iminsi yose. Sheri. Nyine umwana azovuka asa neza. Umwana anyoye amata. Ari munda acavuka ameze neza. None wagira ngo none ayanywa bimeze gute amata ko ari unyanywa bwo. Ndayanywa hama akaja munda kayanywa wenyene. Aha. Amata sisetsa. Angahe? Nidugeze kuri 60,000. Ushaka? Ehe. Nido nyene. Nyene. 60,000 genda yakurayo. Ubuzima bwanje ntabwozi. Nimba banzenye ngaho udashaka facture yanje. Unsubize wankuye. Sheri. Wibuke je amajambo twavugana. Niwabwiye ko uzonyihanganira muri byose. Sheri. Bijya byari kuvyo kwa pasteur Sheri. Si bivyo ngaha. None ubuzima bunaniye. Je bisi byo namenyereye. Mugiye wambwiye ko Imana yakweretse ko ari je wisezerano. None ko mushobora kumpa ama dépense nkayo. None ndabishobora gute? Ushaka kumenyereza ubuzima je ntamenyereye. Sheri, je ngiye ku kazi, ngiye kuyarondera. Ariko ntaco je ndakuzaniye ikivuguto. Ikivuguto je ntaco no kunywera? Ya? Naye bayawurutse nta je no. Oya ndazana ifyufyu basi. Genda shani mbufise yuja je nta mata yawe nza kukunywa atari nido. Sheri turabasika icyatanu, uraba ukuntu wiyengenga kugira uraba ukuntu dufungura no munsi. Jewe ntari cyatanu jewe. Ela. Sa? Na ufrangura yazize. Genda uranzane amafaranga akwiye. Nahindutse gute? Nirabuye. Inzira yanje ubona yahindutse. Nakuzanira ibitumbura ngukene pe mishete. Ha? Nakuzanira pe mishete ngukene pe coupe. Bimenye rero, bimenye uko. Sheri, umbabariye ndabigusavye. Ndabigusavye Sheri. Je ndagiye ku kazi. Genda. Urugendo gwitse. Uyu mugabo je ndabona ntituzoshobora. ngo ikivuguto ela nyene jewe ikivuguto. Ivyo nibizokunda. Ahubwo reka ndamukorereko. Yo! Sheri! Yo! Sheri nibiki? Sheri ndaremvye. Uragwaye? Sheri kuvyara yo. Yo Sheri katse kwa muganga. Katse kwa muganga ngaho. Tugende. Tugende. Muganga mushikanje. Platine. Yo. Koko. Nafuye man. Nyaruka. Yo. Nibiki? Platine fasha tumutware nga kuri CDS. Ende kuri CDS. Sheri ni wowe. Reka waniozayo. Tugende sha kuri polyclinique. Era. N'abantu tubaye. Ndafana. Umva era. Reka tuanze tugenda aho hafi. Oya, hagana ivyo ukunda. Yo. Ushaka kuvyarira he? Kuri polyclinique. Yo, ndafuye mana. Sheri ihangane tujenga kuri CDS. Ende kuri CDS. Ego kwera ushaka bagreta abantu henge. Je negeza kuvyari Bujumbura. None turi mwisare ariya tubashika kuko. Negeza kuvyari Bujumbura. Bo ntaco ariko Sheri amezi 6. None niba nyamezi 6. Usenge igitangaza Imana igomba dukorere urafyina. Ego ntaco. None ubushika hari Bujumbura. Reka narafone Shalom. Kugira zana umuduga. Ubwira ngaruke. Yo mama. Arativye kwitaba telefone. Shalom muri mubiki gutitaba telefone.
none ko atitaba n'ibiki Sabe Raoul. wi shalom Ndabumva. hewe Sabe. uri ku kazi Epfo ni hondi. hewe rabunyaruke muhira Ipenze gute? umugore agira vyare nyaruka Nukuri. ego nyaruka urazi kuvyarira muhira ko birimwo amariske Ndaje ariko kamandaje. raba umudugu uri ngaho hafi Ndaje hakufi ndanyaruse. ego nyaruke iratuzaniye ni faraja rupe bahunga umwaka akazi dukora mukabona gute cyane sawa akazi ni fresh nubwo turonka make make kubayeho asha ni sawa akazi ni fresh mugabo rero asha je nkeje ujya modoka nariko ndakora yake yacuma cyatswe kumvu oya reka cyankorokeye ko asha no gufata uzofa muhungu ariko nta kundi oya muntu tuzofata tuzobaho chaka akazi kweli yego kweli oya mwebwe nta ngwana gusa tuzobaho twihangane cyane kandi dushinde tuefuko duhindurirwa ntabwo kwa mukimizi tuzohindurirwa niko biri mukora hajya mukoranya umwete byose birashoboka nta kintu nakimwe tudashika Imana irishura muhungu reka ukaze kazotubesha Lauri kumenga ntumeze neza n'umunsi Chimo numengo ntabwo habaye iki nanje mu rumenga yagwa reka turi bamwe muhungu Rajas yego mutanga yego Jackson Sakoma Desmo cyo mu byo mwavuze byose ndabona mumeze nk'abantu bafite amahoro gose ariko je nta mahoro mfite umutima feto wona utavuga sinzi mba rumenga washavuye cyane Shalom ari he Shalom n'umunsi byamurwaye no bose kwe araguye Shalom ku telefone amuragara Rajas yego ukuri je samahoro nishika kuri no munota Shalom ndamwibuka Shalom kuri mwe yego mutanga ni wonkwe felicitation madame yarabyaye yaribarutse madame wiwe yavyaye mu muhungu Raoul wabonye ari muremure mu mupwi wanje tubwira ko gakuru keza mutanga yaribarutse umuhungu abagenzi babwira ko umugore wanje gushaka kuri no munota ataravyara oya reka kutubesha Raoul sa nanjye naratangaye umugore wanje namukuye muhira agira vyare yego ndamushikanye mu bitaro jeca ndasohoka duhenda twore sana nukuri rego gushikana izi sana ubu ntibarakubwira ko yibaruka gushika kuri no munota umugore tubwire neza none Raoul vyagenze gute kugira ngo hari ndashika zino saha ataribaruka umugore je namutwaye mu bitaro agira vyare ndamushikanye icambere yakoze twabanje gushwana ngo mama ndamutwaye muri CDS ngo ndamutwaye muri centre de santé akeneye kuvyarira mu gisagara tuba mwisare none Raoul we ntitwabikubara kuva kare ntitwaguhanura reka kwirukira abantu mutanganya uburyo tukakubwira ati genza uko reba kagazi dukora hajya bavuga ati ngo hayaga bangana kandi ndikwara guhanura ukanka burya abamekanisiye baratugaya muhungu none ujya mugore je nubona ko dukwiranye nubona ko tuberanye oya mugabo rega wewe kubera na muraberanye mugabo rero ku buryo bw'amafaranga ntumenga harayumba yumba wowe imvire uva hariya mwisare n'uvikirire numva vraiment ntaho bihuriye urukundo ni ruraba amafaranga urukundo ni rusaba inkomoko y'umuntu urumva gasalasi yego mutaba Jackson niko muranyumva yego hajya umuntu ronde kugira mwubakane ikintu gisabwa gusa n'urukundo no kumvikana ujya mukobwa Ella ujya nisezerano ryanje ariko ahubwo Raoul ahubwo byiza uzomwirukana uzana ubundi munganya oya muhungu kuko ngo gubaka reka genda muhanu Raoul we waripanitse uripan uva mwisare wasongora bikiri oya Raoul je no kandi rero yihanze n'umuntu batanganya amafaranga amara ntiyubaka ngo jaje ndagwenda garutse amara ntiyubaka uba kurukundo Desmo Preza wani wibuka tugikundana n'ujya mukobwa muri fiançailles igenda vyibuka none kubera iki byose yavyihanganira ariko tugeze kuri uno mwanya aciye ampinduka ngo akene ibintu by'amafaranga menshi sinzira ibintu yo bakeneye Raoul nta kundi basi senga basura beko Imana yo hari ico yokora nta ndi nziri ndavyizeye gose ntaco reka je nsenge kandi ndizeye ko Imana izonyishu genda muhungu senge nacu twandanya cha uje ku mavi kwe Derek sa
nukuri vraiment umugenzi ari mu bibazo nakubwe twature mu bibazo nukuri turabe ikintu tumufasha tumuterere tumushike ko tugende kuraba umufasha wewe hariya mu bitaro tuyarihe vraiment mugenzi wacu oya vraiment turateranya uko turi ayo dufise yose tuyashire kwa matugende tugende kayafise sawa kandi afite sebutantene ni byiza kugira umutima w'urukundo yego ko burya ndababwira ikindi kintu kimwe uyu munsi niwe nacu jo nitwebe nivyo mugabo baho mugachere mfise makeyi we nta kibazo mfise feniseng ayifise yose murabe musubire mu bikorwa twarimwo reka tubandanye dukora n'ahandi turondere nayo kujya yego mutara iratuzaniye Faraj ni Faraja Groupe. Doctor oui namahoro yego namahoro ndabona muvuye kuraba umugore wanje ko namerewe mbo yego niyo tuvuye ameze neza mbo wasa ameze neza biga wibarutse umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa byo kwibaruka ntaribaruka sa oya gushika kuri uno munota ntaribaruka mbo ntaribaruka kubera ibipimo twagize twasanze mbere ntiharagera nuko yibaruka Imana ishimwe gose doctor ukuri mwakoze igikorwa gikomeye cyane nanje natangaye gose umugore imbanyi yari ifise amezi 6 yego marashobora kubyara mugabo akenshi abyara umwana adakomeye Imana ishimwe gose mugabo umugore wawe ibise ntavyo nta n'ikintu na kimwe ubu afise ameze bien Bereje ko yamuye muhira ambwira ko agira vyare mbo birashika umushinga na birashika doctor asenga yego umfashe gusenga doctor reka je ninjije kumuraba ndabukuna merewe kugira tuce dutaha mbo mubugira mwitwa bande je nitwa Uwimana Raoul yego mugabo umugore wawe umengara afise ikibazo oya umugore wanje oya mu mutwe kubera kuva shikanga aguma tukabaganga umva namahoro ari ngaha nameze neza oya ko namuzanye ngaha komeye kuva shikanga aguma tukabaganga umva namahoro ari ngaha muri bino bitaro none batuka bimeze gute je sinzi ugyo mugore wawe ahubwo uramutwara kwanza kwa Roshanti basi ila no kwa muganga naho ubikune mu nzu ugenda no kubaganga ariko yero randiye umutima ila doctor umbabarire nukuri umbabarire ndabigusabye oya nta kibazo wibagira amakosa yose yakoze ngaha chérie oui chérie umeze neza chérie umeze neza chérie kuri kurajya uri kugiki sa inkoko nene bibona chérie inkoko yose uri umuntu umwe akiyago ndaguka kuguru kugi non chérie nairagumye oui chérie wone ko twavuye muhira umbwira ko ushika uvyara none byagenze gute umviriza chérie twumvikana kandi unyumvirite kandi nahuwe twavuye muhira twumvikanye ko tugiye Bujumbura sivyo sa twavuye muhira twumvikanye ko ntwaye kwa muganga none kwa muganga ni Bujumbura none Bujumbura yose ni kwa muganga chérie umviriza ndakubwire nagira mbyare umwana agomba sohora umutwe acaravuga ati mama sishora kuvukira ngaha ni maki Bujumbura umwana aciye isubirira mu nda chérie mbwira uko umwana mbwira uko no wavuganye n'umwana ari mu nda chérie jende muvyeyi mbwira ico kiyago gishobora kuba hagati y'umwana agomba kuvukana nyina wiwe chérie mugihe utavyemera nta kundi ni wihangana wavuze umwana yakubwiye yambwiye mama sishobora kuvukira ngaha ni maki Bujumbura yumvise odere yaho honyene arisubirira mu none chérie nimba nakuzanye ngaha kuri CDS kuri centre de santé bivana n'uburyo mfise none ugiye Bujumbura nari kwashika gute nta kundi rero nibwo ruhombo rwawe ariko chérie umesha umwanya amafaranga amaze gusesagura ngaha none nzoyakurahe kandi niko atari jewe umbwire baraza kunzanira facture bace batako kandi bashire ko niyo nkoko none amafaranga agenda yakurahe ni 40,000 kandi wibadi nkoko nayitumye ko mbega byagenze gute ugira inkoko ize nasabye 40,000 muri case yo ngaha kuri bitaro nda yariha undi mfise ninde yo yariha chérie si wewe chérie nyumvira ikigongwe fise umutima nk'umuntu ntabwo ndi hafise uranyumva je nabwo sindumugira neza none chérie kafita none kuma kafeteria ku mabotiki hose ni hari amata n'ibitumbura ko biri gutaguza amata n'igitumbura je nakubwiye ushaka kunywa amata muri kafetaria nikikunda ushaka yahe je nakubwiye ko nshaka nido
sheri reka kumbera ikigeragezo ndabigusavye aha umenye nanje ndumuntu unyisi ikigeragezo sheri twakundanye imyaka 4 turi muri fiançailles ntaragukwa hama munyu muranyemerera neza kuzo kwihanganira byose ubuzima bwanje wari ubuzi nubye kuzo kwihanganira byose sheri ubuzima bwanje wari ubuzi ndi mekanisi byahindutse gute byarahindutse uko nyine ubibona je ubuzima bwananiye kandi ni byabandanye uko je nzugira iwacu uretse ko mfise iwacu sheri ubu ngabungu uyo mwana azovuke neza kandi Imana ishimwe kubona ataje uyo mwana wowe umufata nabi gusa nzoca nigira iwacu sheri umbabarire kizi mutanguye kumbwira ko ndikigerageza oya sheri ndabigusavye umbabarire ndagusavye imbabazi sivyo wambabariye sawa nakubabariye ni wiyumva amahoro okay sheri vraiment ndanezerewe gose kubona umbabariye okay vyaheze bite ni sawa madamu bumeze gute ariko bona bimeze gute nubona ingene meje sheri ndabigusavye kibazo hamana yinze ni facture ivyo ubyiyuhoza uvugane na jewe ego nenze facture haganagira nibindi muzani yaba wavugana na jewe facture amafaranga uza kuriha nani hama ukuntu muteba uko amafaranga yongera sa 180 nayo nyene nana mahera mutebanga uko amafaranga yongerekana kuri ubu butaro bumeze gucyamabati yashaje niyo mutanga amafaranga nuko nyine muyafise ego kandi nje kuja raba ntabari facture yundi muntu mwampaye oya ni ya Ela ndabona irakoze Ela ego kandi muce muja kuriya kuri case uko duteba nuko amafaranga yongerekana sheri umbwiye byari 120 Nirushaka nkuriye inkoko yose ngiyi itwaye amafaranga 60 Nirushaka nkuriye iki nakubwiye ko je nkeneye kubyarira umwana wanje ku ibujumbura ntaco hari umuzi twese bazoja kudufunga urazi ko twambikanye impeta bazodutwara mu gasho twese batwara jewe Ela ibuka turakejijwe yari nigiye mvuga amajambo mabi kubera wewe sheri mbizera kubwira je ndarushe ahubwo dutaye muri litaro numva atangwe kunukira haranuka cyane tutaye ahubwo sawa urabona ingene ntanguye kwirabura sawa byaheze tugende iyo nzobe ikigaruka dushitse muhira wagira iratuzaniye faraj ni faraja rupe okay muganga nukuri urabona ko umugore wanje yenda muzanye ndiko ndabibona mutamu wawe murazananye gute mufasha wanje karibu mu mubiri ndagutubona kubote oya byihoze ibyihoze bwararajiwe murerana karibu ego yitwa Ela naye namukubwiye bari wabimbwiye byose naye nabikubwiye twari twabiyaze waraboneka ko afise ikibazo cyo mu mutwe asanzwe aboneka ko agenda oya si cyane arakomeye mu mutwe sheri je ndasara jewe oya urakomeye n'ukuri nusara ego kwe jewe muganga arakomeye n'ukuri jewe ndasara yakivuze nabi twavuze yuko usara ariko twavuze yuko ufise ikibazo cyo mu mutwe ahubwo ni ugifise gusara ntibisigura gusara oya ego kwe je ndafise ikibazo ni ugifise mu mutwe ko ego kwe muganga sheri reka basa mvugane na muganga sivyo turabisubiramo muhira je ndagora mu mutwe jewe turabivugana jewe ndagora mu mutwe ahubwo ndakubwire ndagiye mwirukambona ndi ngaha je usigaye ntero ku bitaro bwaje ko ngwaye mu mutwe sivyo ndagiye kandi nduzobibona ivyo ndagiye hama ndagwaye muganga fasha afise imbanyi wanje none yoja hehe mushingana sa ikintu ndiko ndabona banza ufashe kwanza kumugarura aragiye mushingana banza mvirize ibyo ndakubwira yubyarira mu gahinga banza urindire ndakubwira ikintu kimwe uwo mupfasoni wawe arafise ikibazo cyo mu kandi utakanuriye we banza umureka agende none bijya byose akora ni kubera ikibazo cyo mu mutwe cyane asanzwe agendana ikibazo cyo mu mutwe arashobora kuba adakwije neza nubwo tutari bwamupime arashobora kuba adakwije neza iratuzaniye ni faraja rupe mbo sawa rero umve wisanzuye mbo mafiriti ari he muhamagare mafiriti ko yatumubanze kugira ngo amuzimane mbo iyo no kuri murakoze
databukwe murakoze no twagomba tubaza Imana mugabo oya murakoze sawa mbo mugenzwa na Maki na mahoro bo bimeze gute mbo cyo novuga samahoro ahubwo je nibaza ko bari intambara databukwe na mabukwe murazi ko nakuye inka ngaha mwana wanje arakomeye arakomeye kandi adakomeye aragwaye oya nimba agwaye bo ico ni kibazo gitoyi turashobora kumutwara kwa muganga nibaza ko ari kibazo gitoyi cyane ego databukwe nkuko bisanzwe bimeze murazi ko byinshi maze kwibabwira bivanye n'ingesa afise n'ibintu yacamo byose ego kandi nibiheruka ndazi ko nayibabwiye byose ama mu ncama kineje kubabwira ko yigumu yasharava mu nzu aragenda ego yaragiye ego nari ndamutwaye kwa muganga acaragenda none kugeza isana kano kanya wumvise ko bari he sinzi yo yagiye ivyo bintu vyanyu kabisa numva bingejeje ahantu murazi ko byose nayo babwiye bo wari wabitubwiye vraiment ntajere ko ibintu vy'amambo ibintu vy'ama business biguma bintwara mu mandi mu bintu vy'akazi sinzi ko madame afise ikintu abizi ko ivyo urazi sheri ndakubarira jewe sinzi jewe nabonye era ejo acangahanye n'impuzu aramitanize impuzu ngaho ngo ndamubikire ngo muhiri wabo ngo ni hatoyi ngo afise ngo izi ntoyi numva reje ntavyonze yaciye ngagenda mbarango ndamubikira impuzu nukuri nibi byo kumva ko yaje kubitsa impuzu nga avuga ko iwanje ari hato iwanje ngo ni hato ngo nta kibanza cyo kubika impuzu gihari nukuri nububeshi aho yaragumutse yaragiye bo icyo numva no gufasha reka tugufashe kurondera kandi tumurondere dusenga turazi ko Imana yishura kandi turazi ko tuzomuronga yego iratuzaniye ni faraja rupe sishobora kubitahura naje ngira ngo muntunge none mutanguye kungirira ibintu nk'ivyo none sishobora kuvyemera ivyo biragusha none ntiwaje ubizi nabyo waruzi ari kamba twagukogesha ahubwo nyene murabona afise yinda inda ifise umugabo yujya mukene ivyo biragusha ahubwo nagira n'ibindi ufise no ya mugabo si byiza urati ko mwari abagenzi twahanura na kuva ke nasanze burya watabwiye ngo ufise ukeneye tukugaburire urare mu nzu ya gusa uri kuranyumva ahubwo nako uri giki wewe kugira ngo urage ivyagusa wewe ni umukobwa nka twebwe murafise umugabo urafise iyo barutse ko ufise umugabo ari kuguma hariya no mwibuke kuva nkimwira ko ari je nawe ndabaha amafaranga no ivyo biragusha ivyo ni byo umvise ndabwira ikintu kimwe mwivyo mugira vyose muvyo mufata vyose je na mugabo nkeneye ngaha kimwe gusa ikinerega nibwo buzima je nabirengere rero utamukeneye yasohoka ukagenda nofuma ngenda ko genda urafise imbeho umugabo kandi mubona afise inda wewe urafise yuja hariya ahubwo nasanzira akajuja wotera kuzindira abagabo bamahera ahubwo wesinze ubu nyene uhabwa ikindi no gutoza umugambi umva korera iyo nda yawe hama urundi mugabo mwita mahera rabyo ayo no kwitwa gusa ko afite umugabo mu mvite ndababwire mvite ndababwire mwebwe nasanze mwebwe muri inzoka zimwe zo mwishamba nakunishaka kumwegera mu bintu nk'ibyo none wahungiye ngaho uzi ko turinze akaza mu byiza rero kubw'ibyo mumpenda ngo abagabo b'amafaranga ngo bazoma ibintu mumbuza kuba umugabo wanje yankunda nanje nakunda sha mwebwe ndababonye ico muri ico umugabo wanje nk'ubu sinamutaye burya rero wavuga ko wamukunda ari kuguma hariya ukatureka simwe mwanyoheje nimba ubona ko twaguhenze ntwari kuza ukatureka ibintu byacu ukaza tuguha ntavyo gusaba ikibaho hanyene n'ubu nawe nogenda umugabo ntashobora no kunyemerera ko nsubirayo ahubwo nawe nakwemereye badakwije ahubwo agakuga n'akaju kazoga imbere sha yabonye byose bafise iwabo akibaza byose zo kwamuka iratuzaniye ni faraja rupe ego karibu muhungu wanje n'umushitsi mwagendanye nukuri turaryohewe kubabona karibu urisanze iwacu ego mama na papa nukuri ndanezerewe kubona shitse kandi muri kino kibanza murazi intambara ndimo ego no kwihangana intambara y'umugore wanje ndibaza murayizi mwese kandi ndashimiye papa ukuntu abandanya mpanura
uno munsi rero narinzananye n'uno mushinga ntahe uyu n'umuntu yafashije gose kuba mfise amahoro muri uno munota uyu mushinga ntahe yamafasha gose mu kumpanura yego karibu murakoze kuduha ikaze nk'uko abivuze ndi umugenzi wiwe kandi amuba hafi kandi muri byinshi bijanye n'urugo rwiwe naramubaye hafi yaraciye mu bintu bikomeye ariko nuba arabacabandanije yihangana Raoul bandanye wihangana nk'uko wihangana ego harakoze kuba hafi umwana wacu n'ukuri papa ari muneka aradodora karibu sheri ni wa kazana wacu sheri karibu era nibiki sheri ndaje imbere yawe n'ukuri ndafukamye karibu Raoul mama cyangwa ni surprise mwari mwanteguye Raoul mwumvirize kwa jararira nibiki urazi ko wari waramubuze ndaje imbere y'inyonga zawe n'ukuri mbabarira ibyo nagukoreye byose sheri mbabarira n'ukuri mbabarira imbabazi narazitanze sheri wari hehe sheri kingwa nawe ni surprise wadukoreye kwa jararira nibiki mwari kumwe wa mushwani mumumbarize yarari mumumbarize mukazana wanje wari hehe karibu mukazana karibu amajahe bakakurira washitse mu rugo karibu ni wawe sheri byagenze gute sheri nukuri ndasabye imbabazi bwawe sheri ndagusabye uvugisha ukuri nje ngo mvuga ukuri sheri mbabarira nukuri ndasabye imbabazi sheri ndagusabye imbabarire nukuri umushinga ntahe wawe aguma kubwira vugisha ukuri none tuguha imbabazi ziki banza uvugisha ukuri twumve dutahure ico tukubabarira icari cyo kuri jewe sheri ngana naramubabaje naramutunuje kenshi sinigeze menya ko nkunda naramubabaje cyane naramutesheje agaciro mu bandi bagabo ndamusabye imbabazi sheri uyumva amahoro gusa ndagusabye uvugisha ukuri ku byabaye byose cyangwa ndabivuge n'ukuri niyo uvuye hose mubarire tubwire nisaye nagize abagenzi baguma banyosha bambwira ngo ndamuhebe bambwira ngo arakenye ngo ntazonshikana nuguye nanjye narabiraba nkabona umengo bariko bambwira byo none nahisemwo kugenda noneho nagiye batanguye kunzanira ingeso zitari nziza cyametamwo kuvayo nari naje nishikira muhira aho twaba sanga sihaje sheri abagenzi nibo bakoheje kugira umebe Monsieur psychologue Raoul urabitahura ibintu wibuka ko nigeze kubikubwira uyu yarafise muganga ndakwibutse nawo mbabarire n'ukuri naragututse n'ukuri jewe nakurikije n'ukuri kamere nari mfise kera je nari umuntu narakunda ibirori cyane naho nari nkijijwe ko iwacu twari dufise amahera ntabwo nigeze mbona ko ngiye kubaka ubuzima bwohinduka n'ukuri umbabarire cyane sheri n'ukuri ndasabye imbabazi narakoze ibitakunezereza naratumye uvugwa nabi kubera jewe n'ukuri jina kuba bari ujya munsi nyene ibyo wakora byose narabyihanganiye urakoze n'ukuri mu mushingana urabona ko uri imbere y'abavyeyi bawe kandi ari we yinabukwe waera kandi akaba ari na sebukwe waera iki kibazo nene nakikubwiye uwo muntu kubona ariko aragira ibi bintu mubakanye hariho ingorane iri mu mutwe we twege twibaza yuko agwaye ariko ntabwo yaragwaye yarafise ikibazo kuko ubuzima yari yarakuriyemwo urumva yarashanjije urumva amaze gushika iwawe urumva bimwe yaronka kiri wabo navyo yasubiye kuronka acatumagira umutima mubi ndurumva n'abagenzi babi ko barimwo acatuma hinduka uko atarari ariko yahinduwe nabo bagenzi no kubona yinjiye mu bundi buzima atarasanzwe amenyereye mushingana umutahure nawe nukuri urekane n'abagenzi babi ubake urugo kuko ndumva mama yego papa nukuri je ndashima mwarambaye hafi gose sheri nizere ko witahuye kuri uno munota nukuri sinzosubira nukuri naho uzoba umukubi nukuri utagira munyu n'amavuta nukuri tuzobisangira mu rukundo nukuri yego sheri
Sawa. nukuri hajya abantu niko tudatahura wowe wakurikiye ibintu wakuriyemo uca wibaza n'ibyo uzosanga ku mugabo wawe sheri ujye ugiye kubaka ugwawe hari ibindi bintu bica bihinduka n'ubundi buzima bushasha ugiye kubamwo utarigera ubona sheri abagenzi babi ntibashobora kukubakira urugo ariko abagenzi beza barabishoboye sivyo urugo n'ugwa babiri hari ikibazo igihe rumwe kugira mu kiganiro kugira muheze iyo ngorane nukuri ndabibonye nanje nukuri nzobwira abantu bose bubatse ntibarabe kubaka ngo n'amafaranga kubaka n'urukundo kubaka bisaba umutima umwe muhuje inama nturabe ngo nikora ngo afise ibi ngo reka nje kurujya cyangwa ngo ujyana byafise ngo ujya rituberanye isezerano Imana niyirita kandi nimenya ko ari we mukwiranye je sinigeze menya ko ari we sezerano ryanje mugabo ndigaruye n'abandi bose nuko urugo gubakwa n'urukundo nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina gufasha abagowe ivugabutumwa gutamba kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera aho naho ni mu Caramagahahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Corbid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Faraja Group